mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese aho muri hose. Ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kuri 200 barishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishirahamwe rikurikirana ku munsi umutekano mu ntara ya Kivu KST mu mfunyafunyo y'icongereza ryavuze ko ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere mu mihana y'Ibwanasura muri teritware ya Irumu, ryongeye koko umuhari w'iterabwoba ADF ari ukekwa gukora ubwo bwicanyi. David Beiza arongoye ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge muri teritware ya Irumu yavuze ko abakorerabushake babo baharuye ibiziga 36 by'abo bantu bapfuye aho ubwo bwicanyi bwabereye. Ejo ku munsi wa mbere naho abaroberi ba M23 barateye ikirindiro c'abasirikare ibugusa muri teritware ya Ruchuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko bica abasirikare babiri bakomeretsa abandi batanu. Umuvugizi wa buramatari w'iyo ntara General Sylvain Ekenge yavuze ko u Rwanda rwahaye ibigwanisha abo baroberi kuko ngo ibisasu biterwa ku kirere kirekire atahandi umuhari M23 yabikuye. Imigwano hagati ya M23 n'igisirikare ca FRDC yarongeye kwaduka mu kwezi kwa gatanu. Leta ya Kongo ntihengeshanya kwagiriza u Rwanda ko rufasha M23 ariko u Rwanda rwo rwama rwabihakanye. Amakuru kuri ico gihugu nyene, umwami w'Ububirigi Philippe Leopold Louis Marie ejo kuri wa kabiri aratangura urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uru rugendo rw'imisi 6 ku butumire bwa Perezida Felix Tshisekedi rufise insiguro ikomeye kandi rubaye inyuma y'imyaka 2 umwami Philippe agaragarije Perezida wa Kongo ko yicuza ku bikomere vyatewe n'ubukoroni bw'Ububirigi muri ico gihugu. Ni urugendo rwa mbere akoze muri RDC kuva yimitswe mu 2013 kandi rubonwa nk'akaryo keza ko gusubiza hamwe inyuma y'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi yakozwe n'intwaro y'ubukoroni y'Ububirigi. Aherekejwe n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Mathilde hamwe n'abashikiranganji bo muri leta y'Ububirigi barimwo umushikiranganji wa mbere Alexander De Croo. Ku munsi wa gatatu ejo azoshikiriza ijambo mu nama nshingamateka ari kumwe na Perezida Tshisekedi, hanyuma ku munsi wa gatanu arishikirize muri kaminuza y'i Lubumbashi mu manuko bwa RDC. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze ya Afrika ni ku mugabane wa Amerika. Abimukira baharurwa mu bihumbi bavuye mu manuko bwa Mexique ejo kuwa mbere berekeza muri leta z'ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Amerika yakira inama y'ibihugu vyo ku mugabane wa Amerika muri iyi ndwi, kandi ikibazo c'abimukira kiri ku rutonde rw'ivyigwa. Luis Garcia Villagrane, umuhuzabikorwa w'ikigo Human Dignity Center giherekeza uwo mugwi w'abimukira, yavuze ko abafashe urwo rugendo barenga ibihumbi 15. Perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden yakiriye inama ibera i Los Angeles muri California, akaba yizeye ko izoshika ku mwumvikano kuri iki kibazo c'abimukira. Ariko Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador uw'ico gihugu ciwe ari umuhorizo mpunzi zicamwo zerekeza muri Amerika yatangaje ko atitabira iyi nama. Perezida Lopez Obrador yaraneguye Amerika kuko yanse kuyitumiramwo igihugu ca Cuba, Nicaragua hamwe na Venezuela. Amerika ibona ko ibi bihugu bitatu bitarimwo demokarasi kandi ko bitwaza umukazo. Kuva Perezida Biden asubiriye Donald Trump ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2021,
ibitigiri vy'abimukira bagerageza kwinjira muri Amerika mu buryo butekubiri n'amategeko vyarongerekanye. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru kandi hanze y'umugabane wa Afrika ni ayerekeye Uburusiya. Uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwarongereje urutonde rw'abanyamerika bibujijwe ko binjira ku butaka bwabwo. Aba barimwo umushikiranganji wa Amerika ajejwe ikigega Janet Yellen. Uburusiya bubikoze mu kwihora ingingo nk'izo bwafatiwe inyuma yo gutera igihugu ca Ukraine. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, Uburusiya bwari bumaze gushika ku rutonde rw'abantu 963 kizira kikaziririzwa ko binjira mu Burusiya. Barimwo Perezida Joe Biden wa Amerika, barimwo kandi washinze urubuga hwaniro Facebook Mark Zuckerberg, hamwe n'umukinyi w'icamamare w'amasinema Morgan Freeman. Urutonde rushasha rwasohowe rugizwe n'amazina y'abantu 61 bagizwe ahanini n'abategetsi muri leta ya Amerika, ariko kandi n'abagwizatunga b'amakompanyi akomeye muri Amerika agizwe ahanini n'ayakorera mu gisata c'umutekano hamwe n'ayakorera mu gisata c'amasoko ntanga nguvu. Kuva igihugu c'Uburusiya gitera Ukraine, abantu baharurwa mu majana bo mu bihugu bitandukanye vyo mu burengero bw'isi barazibiwe kwinjira mu gihugu c'Uburusiya. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abanyeshuri mu mashuri shingiro bafungurirwa na PAM ntibishimiye uko icyo gikorwa kigenda. Bazanye imfungurwa zitakwiye nk'uko bari basanzwe bazizana, kuko bazanye amavuta, bazana ibiharage, bazana n'umunyu. Uwo ni umwe muri abo banyeshuri. Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi mu Rwanda n'umujyi wa Bukavu muri Kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho iteraniye i Kigali mu Rwanda kuva ejo kuwa mbere. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya Amerika bateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio ijwi rya Amerika tugiye komereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru tuyahere mu Burundi. Bankole Adeoye, komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, kubungabunga amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, asezeranya ko amafaranga ahabwa imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba muri Somalia n'abahakomerekeye agiye kwihutirwa gutangwa. Adeoye yarayasoje uruzinduko yagiriraga mu Burundi. Eroje Wirikaneza niwe tugezaho iyi nkuru. Kuri uyu wa mbere Bankole Adeoye yaroyeye muri komine Gihanga hari itongo ry'abapfuye ku Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, akaba yaroyeye gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa z'abasirikare b'Abarundi baguye muri Somalia mu myaka 15 iheze. Burundi butanguye kurungika ingabo mu nteko z'umwe bwa Afurika zigwanya umuhari w'iterabwoba w'intagondwa za Al-Shabaab. Yavuze ko akaryo gakomeye ko kwibuka abasirikare b'Abarundi yise incungu baguye ku rugamba rwo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, yibutsa ko ari igikorwa cerekeye Afrika yose muri rusangi atari igihugu kimwe. Yamenyesheje ko ari n'akanya ko gushimira abategetsi b'Abarundi bariko barafasha kugira haboneke umuryango wa Afrika utekanye ufite umutekano na demokarasi. It's a reminder that our continent needs peace, and peace that must come based on African solutions. Bitwibutsa ko umugabane wacu ukeneye amahoro kandi akaba amahoro afatiye ku nyishu nyafrika z'ibibazo nyafrika. Dufasha aka karyo rero twibuka abo bose baguye ku rugamba rw'amahoro ku mugabane. Tunafasha akanya twibuka abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba rwo guhabuza amahoro muri Somalia mu minsi iheze. Of Burundian personnel fight in Somalia. Niko yabwiye amenyesha amakuru ahejeje gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa. Yatangaje ko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba muri Somalia hamwe n'abakomeretse ubwabo bagiye kuronswa amafaranga bagenerwa n'umwe bwa Afrika vuba. It's one of the reasons why we are here to commit to you that the processes, administrative processes for the compensation of those who passed on
And those who are injured, nimwe mu mpamvu yatumye tuza hano kugira tubabwire ko ibijanye n'intambwe zikenerwa zose kugira hatangwe impozamarira ku bapfuye no guhoza abamugaye ziriko zirihutishwa. Twaganiye n'abashikiranganje bo kwivuna abansi n'imigenderanire kugira bakorane no mu rugwi ubishinzwe kugira igikorwa c'ukuriha kinyaruke. Ntaco tutazokora kugira zihute cyane. this process is accelerated. Niko yongeye ko umushikiranganji ajeje kwivuna abansi mu Burundi ariko amenyesha ko ayo mafaranga n'ubundi atarasanzwe ateba cyane kuboneka. Alain Tribert Mutabazi uko niko abisigura. Abahitanywe n'ugwabo ari ingwara gisanzwe yagwaye agapfa nta gafashanyo baca bamuha, igisirikare cyaza kikamufasha nk'uko igihugu kimufasha. Benshi rero hari abavyitanye kumva ngo hari imyidogo mugabo by'ukuri mu bisanzwe mu bijanye n'akajya gafashanyo baronkayo bitabiye Imana muri burya butumwa keshi iyo byangombwa byabonetse nigateba cyane gose. Kiringo kiragoye kuvuga. Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi yatowe kuja mu rwego rw'inaribonye za Afrika mu ntango z'uyu mwaka, asanga urugendo ari gicapo gikomeye ku Barundi n'u Burundi. Ngaha mu Burundi dufatanye mu nda dushobora gukora ibyo dushobora kwikora ku buryo dufise kugira ngo dushobore guharanira amahoro n'umutekano, guharanira demokrasi muri iyi Afrika yacu, dushobore guharanira n'iterambere muri iyi Afrika yacu. Bwana Adeoye yanagarutse ku kibazo c'umutekano muke kirangwa mu buseruko bwa Kongo, aho kuva mu ndwi zibiri ziheze intambara zasubiye gusutama hagati y'umuhari w'inyeshamba M23 n'igisirikare ca Kongo. Inama nkuru y'umutekano mu gihugu igafata umwanzuro gukura uwo murwi mu biganiro bihuza leta y'ico gihugu n'imirwi y'inyeshamba vyatangujwe mu misi iheze Nairobi muri Kenya n'abakuru b'ibihugu vya EAC. Kongo iheruka kujamwo nk'umunywanyi haraheze igihe gito. We believe that consultation, engagement, mediation will be the best way to go to finding a lasting peace, durable peace. Twizera ko ibiganiro kwitanga no guhuza ariyo nzira yonyene yo gutorera amahoro arama kandi atagatosagira ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo, kandi turiteguye gufata mu mugongo twigoro twose tw'ibihugu by'akarere cyane cyane ka Afrika y'ubuseruko kugira hatorerwe umuti urama ibibazo by'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Challenge of peace and security in Eastern DRC. Bankore Adeoye n'abategetsi b'Abarundi ntaco bavuze ku makuru inzego z'ubutasi za Somalia n'intagondwa za Al-Shabaab batanze ko ari abasirikare b'Abarundi bagizwe imbohe na Al-Shabaab mu gitero cabaye kuri kimwe mu birindiro bikomeye by'abasirikare b'Abarundi mu ntango z'ukwa gatanu guheze. Igisirikare cy'u Burundi cemeje ko abasirikare 10 bapfuye, 5 banyuruzwa mu gihe 25 bakomeretse. Al-Shabaab yo yiganze ko yishe abasirikare b'Abarundi barenga 160. Urugendo rwa Adeoye yarugize mu gihe umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo n'abari kagendera ingabo z'u Burundi muri Somalia. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi mu Rwanda n'umujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi urimo kugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima yaganiye nabo adutegurira inkuru. Twebwe turi kujya muri Kongo, umumotari ntumutege kuko namenya ko uri umunyarwanda ni inkoni, ku buryo n'abandi twe tuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndi umunyarwanda. Numwe muri abo bacuruzi bato bambukiranya imipaka hagati ya Rusizi na Bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi. Abagaragaza icyo kibazo ahanini ni abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu bashakisha abaguzi. Bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i Bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za M23 yubuye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo twambutse Kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bafatiye Kongo. Namwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu gihugu cyacu. Ntabwo tugomba kugira demokarasi wacu, ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye. Batubwiye yuko umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uba uri inzoka. Hariya muri Kongo hari ihohoterwa rikabije, amagambo asesemereza. Ubwo rero iyo ubaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi. Tukavuga nti twebwe tuba twaje gushaka imibereho, ibyo ngibyo ntabyo tuzi, ntituzi niyo biva niyo bijya. Nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo yamagana u Rwanda irimo n'iheruka kubera mu mujyi wa Bukavu kuwa 3 w'icyumweru gishize. Aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuye impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa Kongo zizwi nka visa ku mpamvu batasobanuriwe. Twaragiye turambuka umupaka, barangije bafata amaresepase, bafata n'amaviza, barayafata barayagarukana, bagarurana amaresepase mu Rwanda, visa barazijyana. Bavuga ko amaviza uburenganzira ari ubwabo muri Kongo ko guhera isa yateshwa agaciro. Abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi nta
nta viza bafite ko zateshejwe agaciro. None waba ufite viza yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu gihugu se kandi udafite ibyangombwa, ntibishoboka. Ku bakibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura. Aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi Kongo ugenda uzenguruka wajya kubona ati gesa mbongo sana ibi nibi bakaba bakunyaza ibyo wari ufite, ntaho ubarije urataha ukaza mu Rwanda. Hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya, hari 5,000 turi kwakwa mu gihe twarengeje saa 11 za nimugoroba. Bije vuba ntago tuzi impamvu, byakwa n'abasirikare bo muri Kongo. Abo bagasa ko inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti. Icyo twifuza ku mpande zombi, leta y'u Rwanda na leta ya Kongo, abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro. Nta mahoro nta mutekano, nta mutekano nta mahoro, nta nubwo twabasha gucuruza. Bicare baganire bakemurana ibibazo bafitanye. Uro niba abanyarwanda bomuka bakagira ibibazo, abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu ntibagira ikibazo, ni ibintu mwakumvikanaho mukatukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza. Ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda, Bwana Habitegeko François utegeka intara y'Uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranyi. Abaturage bacu barabizi, uje bamwakirana yombi, ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'aba bantu twavuze. Ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Sud Kivu, ubuyobozi bwa Nord Kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nk'uko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwacu. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe nta cyaba gikozwe mu maguru mashya. Nkibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 iheruka kubura muri Kivu ya Ruguru. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba, ibyo Perezida Felix Tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri Kongo Brazzaville. Nyamara ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara, ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa FDLR uburwanya. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho. Iyo nama ihuje abafatanyabikorwa batandukanye igamije kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye. Abateraniye muri iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho barahuriza ku kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Baravuga ko urubyiruko n'abagore bari mu batagombye gusigara inyuma mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Ellen Taylor ahagarariye urubyiruko muri iyi nama asaba ko abafata byemezo bakwihutisha ibikorwa by'ikoranabuhanga rigamije iterambere kuri bose. Navutse mu gihe cy'ikoranabuhanga, mpuzi ibyiza byaryo n'ibibi. Kuva narabishoboye ndashaka kubaho mu isi y'ikoranabuhanga uko mbyifuza, ntekanye kandi ntawe mpeje. Mwebwe bafata byemezo hirya no hino ku isi batubanjirije mu ikoranabuhanga, mufite ububasha n'inshingano mu kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kandi mugakora ku buryo buhuza n'intego z'iterambere zo muri 2030.
Bwana Howlin Zhao, umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ryita ku guteza imbere ikoranabuhanga ITU, ari naryo ryateguye iyi nama, yavuze ko imwe mu mpamvu iyi nama yabereye mu Rwanda ari igihugu cyihuta mu bikorwa bigendanye n'ikoranabuhanga. Bwana Zhao aravuga ko mu myaka 5 ishize bigaragara ko hari intambwe ikomeye bateye mu bikorwa by'ikoranabuhanga ku batuye isi, kuko ababarirwa muri miliyari 5 babasha gukoresha ikoranabuhanga. Nubwo biruko, nanone haracyari byinshi byo gukora ku batari bake bagihanganye n'amikoro yo kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga. Twabonye izamuka ryihuta mu ikoranabuhanga mu bihugu biteye imbere kandi bitera ishema cyane, ariko 1/3 cy'abatuye isi ntibagera kuri murandasi. Ubwo ni abagera kuri miliyari 3 z'abantu, cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, mu duce dukennye, mu duce tw'ibyaro, mu duce dukeneye gushyiramo ishoramari. Kimwe mu by'ibanze ngomba gushyira imbere. Atangiza iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye abayiteguye. Perezida Kagame yavuze ko igihe icyorezo cya COVID-19 cyadukaga mu Rwanda no hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryagaragaje imbaraga zidasanzwe. Gusa Perezida Kagame avuga ko bidahagije, na cyane ko hari ibyiciro by'abadafite murandasi nk'uko imibare bigaragaza. Mu ijambo rye, Perezida Kagame aremeranya n'abandi bidasubirwaho ko mu byo bakora byose abakiri bato batagombye guhezwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Yavuze ko ubufatanye ari ngombwa mu mugambi wo kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Inshingano zo kugera ku bukungu bw'ejo hazaza bushingiye ku ikoranabuhanga, tukamenya ko ntawe usigaye inyuma, ziri mu biganza byacu kandi twese dukorera hamwe. Nta kompanyi, igihugu cyangwa urwego cyabona ubushobozi bwo kubyifasha. Tugomba rero gushyira imbere ubufatanyabikorwa bw'abikorera mu rwego rwo kwagura ibikorwa by'ikoranabuhanga kuri buri wese, kandi tuzirikana n'abaturage babifitemo ubumenyi buke. Iyi nama yahuranye no gufungura ibiro by'ishami ry'ikigo cy'Abadage Road and Schwarz cyita ku bwirinzi bukoresheje ikoranabuhanga. Ibi biro byafunguwe mu Rwanda bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Ni ibiro bizafasha mu kubona imirimo mu rwego rw'ikoranabuhanga ku Banyarwanda. Perezida Kagame yizeje ubufatanye busesuye kuri ba nyiri ikigo. What has determined our progress as a country is the focus. Igisobanura iterambere ryacu nk'igihugu ni ingufu twashyize mu baturage bacu, by'umwihariko abakiri bato. Rero ndabashishikariza gukomeza gukorana n'inzego z'uburezi zacu. Mukomeze, mufite inkunga yacu yose, mudufate nk'umufatanyabikorwa wa nyawe, kandi rwose mwumve ko muri mu rugo. Aha ni hamwe mu hantu hake mushobora kwita iwanyu. Bimwe mu byo Perezida Kagame yasabye abafunguye ishami ry'iki kigo Road and Schwarz gishinzwe iby'ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga no gutanga amahugurwa ku by'umutekano ushingiye ku by'ikoranabuhanga no gutanga imfashanyigisho zijyanye nabyo. Biteganijwe ko iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ITU izamara ibyumweru 2 mu Rwanda. Akabagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Inshuti z'ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Mu Burundi, abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bafungurirwa n'ibigo by'amashuri bavuga ko uwo mugambi utarimo kugenda neza.
inkuru radiyo ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Aho bamwe mu banywanyi b'ijwi ry'Amerika bishikiye basanga iyo nkuru simbarirano ni ku ishure shingiro rya Buhinyuza muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Ubujejwe ububiko bw'ivyo bifungurwa kuri iryo shure Josine Ndayisenga yemeza kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko pamu yatanze ibifungurwa bidakwiye. Barazizanye gusa bazanye ifungurwa zitakwiye nk'uko bari basanzwe bazizana, kuko bazanye amavuta, bazana ibiharage, bazana n'umunyu, ariko twaragerageje kubaza ati mbega none ko izo mfungurwa zidakwiye nk'uko twahora tuzifungurira abana. Baratubwira bati murabona ko ibirere byahindutse, izuba ryaratse, harabaho kubura imfungurwa ku masoko. Kubera iyo mvo amashuri yo mu ntara ya Cibitoke yavuye yikora hahambije. Sibomana Jeremy ajejwe indero muri komine Rugombo yabwiye ijwi ry'Amerika ico baciye bakora kugira ngo uwo mugambi wo gufungurira abanyeshure ntuhagarare. Batuye ko abavyeyi n'abajejwe intwaro dukorana amanama, hanyuma tubumvisha vyabaye ko habonetse ibiharage n'amavuta, tubasaba nabo ko bokwiyungunganya bakaronka inkozo kugira ngo abana bashobore kubandanya bafungura. Kandi hatari hake twashoboye kugendera twasanze biriko birakorwa. Aho naho bitakunze bivanye n'uruzuba rwatse, barashoboye guteka ibibonetse, ibiharage, bararondera imboga n'utundi duke twabonetse, hanyuma ibintu bigenda neza. Bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Cibitoke basanga bitokunda ko batekerera abana babo inkozo y'ivyo biharage. Umwe mu bavyeyi barereye kuri Ekofo Buhinyuza yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko atamwimbu barose mw'isizeni iheze. Abavyeyi mu bisanzwe ikirere cyaragenze nabi. Aha mu Cibitoke mwaka karere twararimye ibigori, ibiharage, nta kintu twigeze twimbuye kuko byose byumiye rimwe. Iyo rero niyo ngorane abavyeyi twagiye duhura nayo, naho ubundi ho byingereka nabo bari kubikora. Mu matohoza ijwi ry'Amerika yakoze mu ntara za Kirundo, Muyinga, Ngozi, Gitega, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke zirangurirwamwo uwo mugambi, ishirahamwe pamu ryahatanze ibiharage bitagira inkozo. Ijwi ry'Amerika ntiryarose umuco kw'ikena ry'ibifungurwa muri ayo mazu abanyeshuri bafunguriramwo. Bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika barondeye umuyobozi mukuru ajejwe umugambi wo gufungurira abana mu mashure mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi baramuke. Ibyo biruko mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye yifuza ko uwo mugambi wokwiragizwa mu mashure shingiro ku rwego rw'igihugu. Ari mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi mu kwezi kwa gatatu guheze ahahimbarijwe umunsi wo gufungurira umwana w'umunyafrika, Angelique Ndayishimiye yatangaje ko uwo mugambi wabonye inkunga. Nagomba kandi mfate aka kanya kugira ngo shimire leta mvyeyi, leta nkozi ku twigoro dutandukanye iri kwirakora kugira ngo umugambi wo gufungurira abana ku mashure ukwira igihugu cose biciye mu kuduza uburyo bukenewe kugira ngo abana bose bari mu mashure shingiro bafungurirwe. Turashimiye cyane leta zunze ubumwe za Amerika ku twigoro two gushigikira umugambi. Tukaba twagira tubamenyeshe kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika zemeye gushigikira uno umugambi ku miliyoni zishika 25 z'amafaranga y'abanyamerika. Dushingiye ku bitigiri vya leta biriho ubu, umugambi wo gufungurira abana ku mashure shingiro muri kino gihe ugenewe abanyeshure 67,000. Hamwe uranguwe mu gihugu cose uzoba werekeye abanyeshure bagera kuri miliyoni 2,800,000. Baracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonné Cyubahiro niwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese